bije warabona ngo yariyongereye y'uburimyi ahanini kaja muri subvention y'umwavu miliyardi 60 nimwe 60 miliyari miliyardi 60 nimwe muri subvention y'umwavu mugaye ivy'umwavu abantu ni baronka umwavu kugiye bawuronka byara baratevye yaragize gute none iki kintu tuza kucicara ko kigasura kikaraba fertilizer zira kuyankantite kubera iki zibura uburimyi twagushize imbere karite yazo ndabisubiremo ukabona nk'imiliyardi 87 ziri mu bushikiranganje bw'iterambere ni hagati mu gihugu yo gufasha ngo amakoperative ngo hagati mu gihugu none vraiment impact bimaze kuba niyi izo miliyardi 87 impact dusavye leta kwiga kuzuraraba impact ibi kiramara gufata amaheruka durashorera mu bantu gira gute ntiwige impact ngura ico riko birazana nimba ari intumbero umuntu abarimo izi subvention ija muri yange yariyongereye mu mwaka uheze yari miliyardi 15 ubu ni 61 hiyongere ko hafi 50 none ko resultat tutazibona ingorane irihe izo miliyardi 80 kuza ngo makoperative evaluation irihe ntibishobora kubandanya uko kuko ubona yuko bamwe bariko bararondera ingorane zova mu gihugu abandi nabo bariko baraziprofita ugasanga ni siri ku subvention ishirahamwe rikora irwavu nibiki nta uraba evaluation ugacume ngo ni ibintu biriko biramukanywa byo guhana ibyo bitaza guhagarara nico gituma dusaba ubushiranzi bw'uburimyi n'ubworozi kugira iki ubushiranzi kugira ibugire inama yo kwiga gituma iyesheke yabaye abahinga les experts internationaux nonga twese twicare turabe igituma twivara ibigituma amafaranga sesa gwa gucyoye mugabo ntubonereza ibita